mana mashimira Imana kuby'Imana yankoreye muri ino ndwi iheze amasengesho yabaye ngaha. Eje natumiwe n'umuntu w'umudamu asengera ngaha. Ama rero nje gusengera ngaha sinarinzi ko ari ibintu byari bimboshe, ariko muri ry'amasengesho Imana yarakoze ibitangaza. Ubu narabohose, ndashimiye umwami Yesu. Tukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Amazina yanje nitwa Ndiwimana Eroge. Amashinga intahe ku bintu bibiri. Ndashinga intahe yuko mama yaragwaye namushikanje, ndaja kubaraba ruguru, ngiye kubaraba nsanga barakize. Icya kabiri ndashinga intahe yuko navuye ruguru manutse nyene turabura imodoka ca ndonka imoto iratuzana, dushitse ibuhonga ikiradutura hasi, ndatemba ndababara ku kuguru gatoya, ngiye kuraba sanga nyene sinababaye yaho noja kwa muganga. Marayika yaragutabaye. Imana yarankijije, ndashinga intahe ko nakiza ataco nigezemba. Dukomera amashi umwami Yesu yamukijije isanganya akavyuka ari muzima. Yesu ashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Imbere yuko nobanza kuvuga numva mwobanza kumpera amashimana kuko hari byinshi yankoreye cyane. Amarere nanje intahe yanje niyo guhabwa mbonye. Ni ryambere nje ngaha kandi kuba nifuza kuza ngaha anye numvise ngo hari ahantu basenga abantu bagakira. Nifuza kuguma ndaha kugira ngo nshike ngaha anye ndondera bo hashikana ndababura. Ku munsi wuno munsi numvise umukama yankoreye igikorwa kivuga giti akira. Aho narifukamye ngaha ndahabona nabonye umukama ampa kwakira inkoni. Iyo nkoni yambwiye uti kubera gasuzuguro nyoko buko yakwanse akakugira umusazi uza kuyahora muri Rusizi utahazi ukaja bukutaruzi agashika iwanyu bakakwanka, abagenzi nabo muvukana n'abavyeyi bose bakakwinuba bakakwanka gushika kuri iyi saha ukabura uvugo atakira inkoni. Iyo nkoni nayifashe umwungere yo bari ngaha mukundwa w'Imana ndashaka kaza kunsobanurira. Numvise gutabagwa kuva hera y'irishengero umukama yakoze, umupastor ari karasigura. Ndibuka ukuntu mabwo yambwira ngo wewe nuri umuntu nguragapigigi ngo ukuntu sa ngo ukuntu reha, ndabona ukuntu umukama yanzuye ikiganza ciza c'Imana cyagukoze cyankoze ko numva vise gushinga intahe. Imubabarire cyane ibibazo afise bimuhire ko kandi ahinduke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wamaze no kumubabarira uzi ko kijijwe. Mana yo mwijuru turamusengeye ikiganza ciza kimubonekeko, abazimu bamuhiga nivyo bamwiyumvira ko byose bibi mpfabusa. Ndagushimiye mwami kubwo ikiganza ciza kimubonetseko kandi inkoni isigura intsinzi. Ndagushimiye ko atsinze abadayimoni, ndagushimiye ko atsinze shetani, ndagushimiye ko atsinze ibisigo n'imiyaga mibi. Tugukomeye amashi mu izina rya Yesu. Amen. Tukomera amashi umwami Yesu. Tuhahejeje reka tufate uyu nawe. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndaso Imana yo mwijuru zome kuba muri Pantasi igihe cyose imyaka yose nzomara kabisa. Nukuri ndashima Imana. Ijambere nukuri bakumpera amashiwe nukuri Imana iguhumugisha cyane. Amen. Ndashima Imana mu by'Imana igenda ibandanye ikora. Je harageze igihe nyene nda amahera yose yarahera ndahomba hacaza umuntu tubana ngo we Imana usenga ngo si Imana ngo ujya mu pasiteri wanyu ngo akoreshwa n'ibindi bintu ngo ndakujane ngo ahantu hari Imana ngo yiwacu ngo ahantu ngo nyene ngo bumfigwa ngo bakugire deliverance. Ndabubwira ati ujya ivyo yakoze ku buzima bwanje ni ibintu biremere kandi ibintu bikomeye. Yampaye ya mbere nizo mpana yandi burya janda ronka yandi mahera ndavuga ati asishobora kuyakoresha uko. Regina hari Imana imuhumugisha imugirira neza kandi imurinde ahari hose imugirire neza. Burya waraye uvuze ati yerekwa gishogwe, ndavuga ati ntibishobora kugenda uko harabaye yerekwa gishogwe. Burya wabivuze ku hari kuwa Mungu canangira kuwa mbere ndashira mu mutendanda wari uwo munsi bihera acatana niko ndaharura amahera ndiko ndaharura amahera ngena dandaje ngo no munsi kweri ngo Imana yakwishoye ngo warose igisubizo
nukuri ndashima imana izibandanye imba hafi kandi nzokwame ngaho ko ndumva mvuye ngaha nubabara cyane. ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo yagomba kujyane ku mana y'iwabo atari yo mu ijuru. Uzi ko wahatswe warahatswe nuko wari warahuye n'Imana muri repentance nyene nawe ubundi warahatswe no kuri koza yewe dukomera amashi umwami Yesu. Hari abantu banangaza iyo bariko baravuga ngo Imana idukoresha ngo siyo. None twebwe dusengera abaje kuzimu bakavayo, nimba atari Imana y'ukuri mbega shetani yo kwigwanya? Noneho n'abagiye kuzimu ubwo baravayo turiko turahangana n'abazimu bose ubwo n'abaje kuzimu abasazi nibo turiko turasengera. None abasazi basarishwa nande? Saba daimoni. Twebwe dufise misiyo yo kugwanya abadayimoni tukabaka abantu bose bariko baratesha umutwe ubwoko bw'Imana tukabujana mu ijuru. Kandi ivyo nibisanzwe nibazoreka kubivugana. Yesu nibavuze ko akoreshwa n'abadayimoni. Kandi ari Yesu ngo akoreshwa n'umukuru ngo Yesu bavuze mbere Bibiliya ivuga ngo bavuze ko ari umukuru w'abadayimoni. None rero Yesu niwe mukuru wacu, nimba akoreshwa n'abadayimoni nibe budukoresha, ariko nimba akoresha n'Imana yo mu ijuru ari we mwami w'abami dukorana na Yesu. Ivyo ombere batabivuze ntitwoba turiko turakorera Imana. Ni ngombwa nyene babivuge, ariko ndazi Imana yo irazi yo dukorera. Asante. Yesu ashimwe. Amen. Nazo nashimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho itariki 28 z'ukwa gatandatu. Naragize agisida hamwe nari ngiye ku kazi hamwe ngize ahantu uye bantoye nka hariya baje kumvyura amaguru numvise nikorakora numva ntaco nabaye mugabo mwijoro mana sinashobora kuyanyiganyiza ariko Imana yarahabaye. Yesu yaranyongeye iminsi kuba Imana ishimwe. Se byinshi novuga nzoguma mvuga ku munsi uzoguma uvuga ku munsi ku munsi. Nabwo Imana yo kureka n'ingene uyisirimbira ukayitambira. Haleluya. Amen. Naye nashaka gushima Imana je navuye ruguru ndushe cyane ndi buhungu. Ariko Imana yarabikoze kweri yarankuye mu gasuzuguro ndosubirayo yampaye umwana. Amen. Uzosubirayo ufise umwana. Mpunga nomoka. Wavuyeyo womoka. Namaze kubura abana babiri. Yes. Ariko Imana yabikoze. Sengere ndusubire ruguru ntibaje basubire bando. Nta bushobozi bagufise ko. Narakubwiye ngo uwo mwana uzomutwara ari muzima. Narakubwiye ati uzovyara. Neza kweri kandi Imana ishimwe. Amen. Imana bayicubahira. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe kandi. Amen. Naje mpagaze ngaho shinga intahe ibyo Imana yankoreye muri izo ndwi zibiri ziheze igihe hari gikorane ngaha. Sintahe ni ndende muga ndayivuga mu majambo makeya. Mwongera arabizi ivyanje arabizi n'abasenzi bo ngaha barabizi intambara amaranye iminsi. Hama ujya musi kwa kane igihe bari batubwiye ngo tuze twanditse imitwaro ngo tubwire Imana tuti nta kindi dukeneye kudusezeranira Imana usohoze ibyo wanje kudusezeranira. Bari ngaha baravyibuka. Hama ndaheza ndandika nanje nari mfise umutwaro udasanzwe ukuba Satani yaranyaze urugo rwanje. Niyumvira imyaka 10 twarasenze turasenga gushika naho turambirwa mugabo mu nyuma tugasubira tugasenga. Papa abana yaradutaye yewe n'abana banje batatu kandi yarafise uwundi mugore. Nukuvuga naje ngaha mu mwaka uheze mu 8 ngomba nkwiza umwaka narabohotse ku ngwara yo mu nda muravyibuka nshinga intahe uko buri kwezi naratanga nk'amaraka 3 canke 4 yo kwa muganga ariko sinkire. Nukuvuga ngo nshaka kuvuga yuko ngaha hari Imana kandi atari vyo gukekeranya. Uwo bari ngaha kekeranya nukuri ntasubire gukekeranya. Uwo mutwaro warambuye ko ndakira umwaka ugomba uhere nidegenza. None iki Imana yankoreye ujya musi kwa kane nyene turabohoza kurya nyene amasengesho yagenze. Kwa gatanu niwe yaje kutwitorera aza kudutora aho twari dupanze. Twari tumaze imyaka 10 tutabana. Aza kudutora aradutwara
ni ukuvuga ku wa gatanu twasubiye mu rugo urugo twavuyemo imyaka 10 yari iheze satani ararekura ibyo yari yaratunyaze adusubiza papa w'abana turi kumwe n'abana hama uwo mugore yaragiye sinoronka n'ingene ndabivuga noneho bisiga ubwenge nta muntu n'umwe ariko aratahura ibyo bintu byabaye ariko imana ivuze ibivuze yavuze iti ibyo imana yadusezerane kuko isezerano ryari rihari mugabo ryari ryaratevye gushika ariko ujya munsi nyene vyaciboka ku wa kane ku wa gatanu twaraye mu rugo nukuri mumpera imana amashi sinoronka n'ingene ndabivuga umwami wacu Yesu. hama rero nari naravuze nza ngaha gusenga uko narigeze no kubiheba mungera aravyibuka arambwira ati wagukomeza ucuheba arasubira aranyongera intege ndasaba imana imbabazi ndashira isezerano imbere y'Imana ndavuga ati Imana ni wabinkorera kuko nabona ko bizokunda ndavuga ati ni wabinkorera nzokora nanje igikorwa mu ishengero nanje nashaka kwa Mungu nzokwicarike nanje abantu 10 nga mu isengero nzari intebe 10 nga mu isengero Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mana yakoze igikorwa gikomeye cyane gikomeye cyane kuwo muntu kandi gikomeye cyane ntimwumva ko ari ikintu gikomeye cyane naramubwiye ati mpizina ry'uyo n'ikiganza cyiza cy'Imana namubwiye ati mpizina ry'uwo mudamu yagutwaye umugore bambe yagutwaye umugabo ndarikorera ko turi kumwe ndabadevorosa uwo mwanya nyene tuhagarara ndamubwira tubunyene agiye kwirukanga kandi niko byagenze nyene ndamwirukana kandi uko nyene niko byagenze maze kumwirukana yarashitse muhira umugabo aca yirukana uwo mugore amwirukanye uyu mudamu aca arasubira inyuma gato ntiyabandanya aza gusenga amubwira wewe byagenze neza uca urabiheba nico gituma byabaye kujya subira wihane rero arihana arasaba imbabazi aravuga ati rero ngiye kubandanya ati kugiye kubandanya rero azogaruka mu rugo rwawe subira umpe iryo zina ryawe ndarikorerako urumva ko yaciye aza akabatunganya neza ikiganza cyiza cy'Imana kibabe ko mu izina cya kigarukana ibyanyu byari byaratakaye kibatandukanye n'abantu batagira umumaro iyo vyumva wadoze icubahiro ugatera haleluya niwishimira umwana w'umuntu ariko reka twishimira ikiganza cyiza cy'Imana ni ikiganza cyiza cy'Imana imyaka 10 twongere dukomera amashi umwami Yesu. Haleluya. Amen. Ndashimiye Imana impaye guhagarara ngaha ngo nshime naraje umwongera aransengera mfise imbanyi pastor kujya wansengera ry'amajambo wanyatuye ko ngeze kwa muganga byagenze neza ahubwo nasanze umenga abaganga barindiriye jewe nta kibazo na kimwe nagize ahubwo ikiganza cy'Imana kibongera imigisha. Amen. Mose yasengeye Yosuwa acagira ubwenge natwe iyo dusengeye abantu ikiganza cyiza cy'Imana kica kigenda uko nyene umwami Yesu abane namwe. Haleluya. Amen. Haleluya shengero ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nanje ndashima Imana ko imodoka yarangonze imitsi yari yacitse kubera ahantu hari hatabutse ndashima Imana ko hatagira sensibilité no kuvuga ko ntumva naho nijye ugwara sinumva ikintu na kimwe shima Imana ko nizera ko imitsi yasubiye kunaga aho hantu kandi shima Imana ko hamaze kwiyugara hasigaye agakomere gatoye mu mpera Imana amashi. Amen. Amashi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Amananje magaze ngashima Imana ubona muri izindwi zibiri narabohote naho rasengera ahantu ariko uwo muntu ntiyasenga ukuri Imana yiwe yavuga ngo ni Yashua ariko yatanga abantu ibimazi maze gushika ngaha Imana yarambohoye irankiza irankuraho yari yaransize ariko hari ibintu byarabimfata bariko barasengera ngaha narakize cyandakira gakiza cyandabatizwa n'umuryango wanje warabohotse Imana nishimwe. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane ko wabohoye. Mbega Imana ya Yeshua. Nzi ko Imana ari nyinshi. Mwese ndabizi. Imana idutabare.
Yesu ashimwe. amen. Nje gushimira Imana ku bintu Imana yankoreye kuwa Mungu. Naraje cyagihe twari ko baradusengera ku mugoroba ndadahwa ibintu byose byari mu nda biramvamwo none ubu numva ameze neza nabohotse. Wabohotse ubandanye uza hano rero kugira ngo urushirize kubona ibisumba ivyo umaze kubona. Amashi ku mwami Yesu. Hezagirwa na data wa twese. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Nanje ngo meshimire Imana kubitangaza imaze iminsi nkorera. Kugaya amasengesho tumazemo iminsi nayaronkeyemo byinshi. Nayakoyemo kubohoka, ndakuramo ibatisimu. Nari narananiranye numva ijambo ry'Imana ariko ndarisuzugura, ariko narakozwe ko ndabatizwa mu ngombe nk'iziyinga yose batisimu. Amen. Amashi menshi cyane. Uwari yarananiranye Yesu yaramuhinduye. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ndashimira Imana kuba mpagaze ngaha isaha. Ejo pick-up yaraje isimba ikaburimbi insanga ho ndigira ho yongonze ikirakatafiri kirakatisha kirasimba. Ikindi naco gira kabiri mwaya masengesho nagiye mbohoka nari ngwaye kivyimba nenda kimaranye imyaka 5 kiri mwibere. Ndashimira Imana mwaya masengesho yahabaye ko nabohotse kivyimba cyarakize. Ariko ingwara nari mfise ari mbangamiye cyane kwari ukuguru abaganga ko natinya kubibabwira mbonye babwiye kubiziga ivyimba baca bakubwira ko ari ukopera nkaba mbona abantu bose baciye amabere bagiye bapfa jewe natinye kubibabwira ndababwira ikindi kibazo mfise hama bakirukira ikibazo mfise ikindi naje natinya kukibabwira ariko mwaya masengesho naraye nduhutse naraye nopewe n'Imana n'ubushobozi bwo mwijuru naraye nopewe nta handi hari gutaho gatari mu Mana kuva mbaho nta munezo nabwigiragira nta mahoro nigerangira nama mugahinda n'umubabaro nta bintu namwe byigera binezera muga amaze gushika nganka mara gukizwa ubu byose mbona ndanezerewe cyane ahandi hose ndatuje ntarakizwa nta hantu sinabwigere ndonka amahoro n'umunsi umwe naguma ndota ndiko ndasekana n'inka nsekana n'amabuye nsekana n'ibintu byinshi intahe yanje ni ndende kandi ageze ngo nzavuga bikeya. Amen. Ubu kivyimba caraheze. Tukomera amashi umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ego nanje mpagaze ngaha nshimira Imana kubyo yankoreye kandi n'ubikibikora kandi n'ubigikora nkuko we mwongere wacu bamuvuga ati Imana iriho kandi iracakora cyane. Caga imbere nagira mpere ko je nagize accident 2008 z'ukwezi kwa gatandatu ndi Buhonga ngira accident ndatemba ndababara atandukanya amenya arava ururimi kwa gucika ariko rwasoye guterana ndavuga namaze iminsi ntanavuga ariko byose nagenda bishimira Imana. Mu nyuma niho naja ngiye kwikuza amenya ahantu ndavuga ati amenyo ntiyogumayo reka ndayikuze ngiye kuyikuza haraza umuntu andukira ubutumwa ngo burya rero ngo byanka byakunda ja mu masengesho usubireyo urebe kugwarira hiyo n'uburi ntacyo uri kurakora niho kucanza numva nsanga abavuga butumwa bari bavuye ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo usanga bari ngaha batizwe n'amavuta mu biganza byabo kandi bakoreshwa n'Imana baradusengera ndumva nyene ko mbohotse nkuko nari naje ngahaye mu mubonano wa mwungere arambwira tutegerezwa kugirwa deliverance ubohogo nani ndavuga ati nta ngora ntegerezwa kuzoyijamwo mu nyuma maze kuyijamwo aho bamaze kudiga deliverance ku munsi wa kane niho nabohoka ndumva ko mbaye umuntu nyene inguvu zibonetse naho nari ngwaye numva ntanguye gukira mu nyuma niho bavuga ati abakeneye kubatizwa ni muze ngaha nanje avuga ati ahubwo nari natanzwe reka nyabuna ndahashike hakiri kare nanje ndonke batisimu nanje ikintu kinjoheye cyane n'ubu ndiko nshima ndaryohewe kuba naravuye i Yeriko ubu narashitse i Yerusalemu ndi kumwe n'Imana. Amen. Iki naco kigira kabiri ndiko ndaryoherwa n'utuguvu twaje twishi naho nababara mu mutwe bavuga ati fata mu mutwe ufate mu mutwe ibibazo ufise mu mutwe birakira naryohewe ndabifashe numva ndaremurutswe numva nagasuzugura abantu bariko baransuzugura twaye tumaze imisi tugenda na dukorana karamvuye ko ubu n'ababuri wo mpima ku biro nosanga mfise nk'ibiri igihumbi atavyo nari mfise ishimwe ryari iryo kwa Mungu nzoza gutanga ishimwe y'intebe imwe kuko nta kazi mfise nkora nzoza gutanga intebe imwe mw'ishengero. Kiganza ciza c'Imana caje n'akazi kagiye kuza. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Nawe urimo. Yesu ashimwe. Amen. Nanye ndashimira Imana ko mino ndwiyangiriye neza
hari ikintu abadayimoni bariko barantwara mu byanje kandi sinabona inzira by'ukuri Imana niyo yangwaniye ariko naragisubijwe kandi bitoroshe ariko n'Imana yabikoze ndagishimiye Imana. Amen. Turarangisha ayo muboneka kanya kinatari keza cyane. Yesu agoho umugisha cyane. Madamu wasubijwe umutware wawe wihende